bahebi yake ubu ni mutimanya bakije ndikora ba mu nzu yawe iminsi 2 udasuba mu nzu iminsi 2 daba nisabune y'ijana witwa ngura umugabo ikira kubanira kugura isabune y'ijana yabuze amagogo se turonga tega abagabo reka yabikunda kari guhindura ibitsina mukamenya ukuntu namwe bw'abagore mukamenya ukuntu abagabo turuha mukurondera ubuzima reka mwe mugoma muhenika ngaha mwicaye ngo ubuzima bwa kino gihe uroroshe reka sevije kino gihe sigara amayobera abagabo dusigaye turondera ubuzima umengo tutorondera inzahabu urazi ngira abagabo turuha ubuzima nyabaki ubusike bwenda ku kazi ugataha amasa abahoro tataragera aya mahero uvuga zo gusanga aho wicaye imbere uri kurondera iki rega imisira cyane ingana n'ubogenda ugasanga ukujya amasa abahoro utagasa 10 ariho uzurarindirira kwa kuta ubutakirindira hama mahero ko ati ngo wayabuze amahero nazo gusanga aho wicaye kuko utagenda kuyarondera abwo ugabanya amarira yawe kuko amarira uzo yicuza umunsi uraho none akazi karabuze none nicare ugomba ndakwishare mu mutwe abo ngaha karibu nimudufashe tubafashe iki haniko pasteur inde pasteur baye bose pasteur baye bose ni iki yo dufasha no none agwaye iki umwana wawe umwana yaravye izina rya Yesu Kristo munyumvirize neza aha mwashize ku mukozi w'Imana umwana wacu yaravye kada kakana urabona ko afite imbaraga se ya diamond karagwaye n'ibipfuku nafungura pastor nafungura aguma rero bimuniga mwijura ryamye rero gihari bivanye n'ikirere muri no misi ukuntu ibihe biguma bihindagurika umuntu yizeye birashoboka rero bisaba ko twizera cyane kugira uyu mwana wacu akire sivyo nimugire ikibazo ariko rero kugira akire bisaba amavuta ya Elayo bro amavuta ya Elayo na mahera make cyane 50 sivyo none madame urumva pastor mahera singorane turayafise zanano nuzane mu mahereza nugira ikibazo amwashitse aho usakikijwe n'abamarayika madame zara cyagikoresho c'Imana impunda y'Imana ucuzana n'amavuta ya Elayo gira ningoga ndakwereke umuriro uri ngaha nyaragase nyaruka agakana rero ukajya gukira kandi biraboneka ko nawe ufite akadaimoni ko gukunda abagabo abahungu babandi gerageza ubyikuremwo reka kwiturira aha akikijwe n'abamarayika sana mugabo wanje ibintu nyina byo mbona ico gikoresho cy'Imana n'icyayi n'amavuta ya Elayo naya mviriza nimba nakubwiye uzana igikoresho c'Imana fa kuzana icyo ari cyo cyose urondera igitabo cyacu sosha kugihindura Biblia amavuta ariyo yose washa guhindura amavuta ya Elayo ubone ubuzima turi yaragaza sana mubwira arakira umubwira arakira umwe mu ajeje kumbwira yuko Jesus is Lord ari umuntu afashwa ariya ariko aradegejwe n'amadaimo mubwira ikibazo genda umukozi umupasiteri bahe bose ari n'amavuta ya Elayo ikiri gikoresho c'Imana ubviriza turirimba karirimbo ko guhamagara Imana ko gutazira Imana aha nyene ari Imana mwese no bariza ndabatware mu cyumba cy'amasengesho aha nyene ndabona ko ari kandi yari yamaze kumufata cyane turirimba karirimbo ko gutazira Imana hamagara Imana Imana haleluya manuri Imana manuri Imana manuri Imana hello manuri Imana manuri Imana nawe sanzugira neza haleluya haleluya kiza haleluya nawe bas izina ry'Imana riri ngaha nyenye nimugire ikibazo okay atwejeje bisaba yuko rero mu mutora umwana wanyu mu mutware asavyinge ubwo nyene muce mu muha yo mwana wacera kanuye baze kwizera gusa nababye ko ari kwizera Imana wizeye wese nazofiki nazomaramara nazofarubi mutere umwana wanyu mu mutware muhira
mwe muzominyisha Pastor urakoze. abasavye indya ataraza no kuvuga ko mwene indya mwe mwamaze kumutamika ubugari Urakoze. mutware rero Na pastor arakiza. yarakiza ni bien uno musi nyene muzombwira mugabo wibuke ikigira 10 c'Imana Tuzoza na pastor urakoze. je ndumukozi umubosi wanje ni Imana Sawa. Madame umusigare. Imana batangurira imbere kuba mu gisagara n'ubwenge baradukomesheje natwe tuzokomesha abandi wagomba wirukana umuntu we urazi imigambi y'Imana iyi ni imigisha Imana niyo yabarungitse gaho ya pasteur bahe bose arabahinda abantu ababesha naje namukoze fra nko burya mwana wandi yo chapfa taka yo none ubuki rero ubwo kwicyumuntu wowe ni kwizera gusa n'aba pasteur baduprapo kunyene basengera amazi ngo inyoya amazi namaze kuyasenga no kwizera ikintu cyose no kwizera okay basi tureka amajambo mama yaragende gusoma ba turiya sasa genda usuma inyama kanda guhumba 10 inyama zirazimuse mu gihugu mugaye bisigaye byose byarageho aho kugira yarage vyumbi 4 no fuma n'inyama uri inyama je ndumubo umenye 10 tora sasa why fasa God is blind imigambi y'Imana nyarukugire ama over tora n'igihumbi cyo kuzana n'isabunu uzizi bijyo murazi ngene binuka nyaruka urazi rero mugore wanje ubu nakandi kazi nkeneye gukora atari ukuvugishwa muri video aje ngomba ngina ya kujya mu boss wanje kajya kazi ko guponsa ndamubwire ujya mu boss azanya amanyanga yiwe ni konzi ni gusa nakubwiye atari umusibize kuzanira ingorane gusa ni kurantahura yo cyihoze ibintu byo pastor wega nakazi kabura mariski nakazi kabura ingorane rero ubuvugishwa bw'Imana turahura n'ibibazo je nabaze ko muvugisha b'Imana pasteur bahe bose kandi je ndavugishwa ndabaha bose ubutumwa ujya mu pasteur ngo bahe bose bo ngaha kuri nani kuri nefu aratubesha ujya ravugisha ukuri vra atoke pale naje navugisha ukuri kwanza wewe sako uhindura eka ndakwereke ivyo bintu byo nka mu mazuru bikuremwo na mugore umukozi w'Imana ivyo bintu abashirako uhindura ubuzima ega aho bihiye niho tuja nico dusirukiraho nyene ega nutuyegeri dukurikira ahantu hasosa nyene isaba rero ija wumvirize ibintu byo kwisigasiga byihozo bikuremwo ama rero ijya nkoko urarya nkoko twatumye bya mu mama azane ko kuya tumusengere kebagura kajya nyene ugateke neza ukina amachiefs ibintu nk'ivyo kuje ndagiye nashimwe cyane karibu amara pastor karibu sawa ni sawa abana b'Imana mwarasizwe amavuta nimugire ikibazo ama pastor je bimwe wambwira byarambaye ko narabibonye je ndaboneshwa je ndabona je fisa amaso 6 je ndabona ikintu kiri mu mubiri w'umuntu nugira ikibazo mugabo ko bamaze kwitahura na kibazo sivyo none none aba mwana twazana wa musi yarakize nukuri niyo nkuru nari nkeneye rero muzanca kigira 10 nawe yatije tuzoza n'undi munsi tugarutse okay nugira ikibazo gusa Imana ikunda umuntu atanga umuco rero kubona mugarukanye inkuru nziza ku mukozi w'Imana bahe bo se nta kuntu washira muri korale y'abaririmbyi nanjye nkazana ndakorera Imana mu kuririmba numugira ikibazo n'umugore wanje baheri yake ngoyo uramufite winga umuntu kuyundi habaye iki uramurya oya numugira ikibazo Imana iri ngaho uramurya petit frère wewe wabwiye ko ufise umupasiteri avura neza cyane tuja kugurana amafaranga mishirame kugira ngo turabe kuyokira umuti waduhaye niwo watumye apfa banjurize kwangiriza none yagize ikibazo nyabake ntubona ko yapfuye umuntu kuyundi izina rya Yesu Imana yisubije ivyayo kandi na kibazo Imana yisubije iki yisubije iki yo gushimira Imana twese dukomoka ku Mana uri umukozi w'Imana wewe uri umukozi w'Imana kubera iki wemeye umwana akagenda none ngire gute no kubitana n'Imana kwe ijisho kurindi ginyo kurindi zana ya miti waduha nawe yinwe sasa kibara wayikuye muri Israel ngo muri Israel we wagiye hojari yego petit frère umuntu kuyundi ijya miti turayikeneye wazanye kugira ngo nabandi ntuzogume wahendesha ijya miti